bakunzi bacu bakunzi ba B-Info bakunzi ba B-Info please kenda baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba turacyayigenekezo ya 13 kwezi no ku 11 umwaka wa 2025 cemanza ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose by'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi ndavuga bari mu Burundi nyene abari mu Rwanda Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa Zambia henshi mwerere muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya reka mu mpande z'isi tubaramutse tunabiyegereza makino iganiro no yuko ari kiganiro tuza kumara umwanya muto tuzakuganira hanini kubijanye n'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba ubona yuko hari imigwano ibitero bidasanzwe turaje tubigaruke ko mu buryo giramwe nko busanzwe ndiko n'umusanguzi reka ndamuha ikaze. Urakoze cyane bwana journaliste kuma ikaze ntikadutse gukorana nk'uko nacigiye kinini kabisa rero tubishimira Imana ko yabikoze amen amen tukaba twongeye gukorana muri studio yacu ego tumeze nk'uko ubundi iyo dukora turi nk'uko no tuba turi comfortable turuzuzanya yes so reka rero ndamutse abari kwa dukurikirana aho muri hose ego nizera yuko umuguwe neza kandi tumaze kabiri nkuko nari ndabivuze mutatubona nk'uko ubwo rero duhuriye muri commentaire kugira ngo tuze mutweke yuko turi kumwe entre tabarako baratubaza cyane Musesanguzi Mwenza sinzi ko ari cyo wabwira bo Musesanguzi Mwenza ndiko ndagerageza kumenya amakuru yiwe nubwo gushika amagingo y'amanimero yiwe ntari karacamwo harazi igihe kitari gito umugabo ndiko ndarondera ko bamwegereye kumbure vuba cyane tuzobabwira Musesanguzi Mwenza impamvu kumba tekaraboneka sino ntazo tuzi mu byukuri iyo twazimenya tuzosha tuzishikiriza mwebwe muri ko baradukurikirana no kurakoze cyane kutanga uwo muco hari benshi ari message yishituma twakira bariko baramutubaza kumbure hagize ishaka tuzomenya tuzobabwira uko ibintu bizoba byifashe no turagiye kuganira ku mirongo y'urugamba cyane tuza kwibanda ngaha muri Masisi haboneka imigwano idasanzwe cyane cyane kuri no munsi mbere wanashaka nta bundi buce tuza kujamwe atari ngaha muri Masisi turaza kuyaga kubijanye n'ibice bigera kuri 6 ndavuga amarokalite ariko araberamo imigwano idasanzwe hanyene muri Masisi turaje tubive imuzi n'imuzingo tubisangure tubabwire uko buri hamwe uko byifashe uko byagiye beragenda ariko ico tuzi nuko imigwano irembanye kandi ari myinshi cyane sivyo gusa turaza kuyaga no kijanye n'imodokari ndetse reka mvuge protege y'igihugu cy'u Rwanda y'umushefu w'umunyarwanda yari ku butaka bwa Kongo biza kurangira ibintu bitamugendeye neza turaje tubabwire uko byashoboye kugendera uno mushefu wo mu gisirikare cya RDF sivyo gusa turaza kuyaga no kijanye n'abasore bakomeza kunyuruzwa neza na neza aha muri Mweso naho ni muri Masisi naho turaje tubabwire uko ibintu byifashe nkuko nababwiye Umusesanguzi namaze kugira ngo dufashe utahura ndetse anatubwira mu buryo bwimbitse ingene ano ma operation yagenze mana Musesanguzi iyi nkuru yo muri Mweso neza muri Masisi y'umusirikare w'umushefu muri RDF yoba yarahagiriye ikibazo canke yoba yaragiriwe nabi mu buryo bucango bundi urashobora kutubwira ngene vyagenze muri rusange. Urakoze cyane bwana journaliste kumva ko hariho umusirikare wa RDF kandi mu byukuri nkuko bavuze umushefu umu officier supérieur yashoboye kugwa ku butaka bwa Kongo bamwe n'abandi babihaye insiguro zitandukanye aho bamwe bavuze bati barazi yuko Blackwater atakindi jejwe usibye guhangana n'ibifi binini imirabifi binini uvuze kuvuga iki bo Blackwater ntabwo baje ku mirongo y'urugamba ngo bahangane n'abamedo troupe Blackwater ntabwo muzoyumva iriko babita gute muri infanterie mungwano kurasana amasasu ku masasu yes bari plus professionnel kwerimina abashefu sivyo nibo nisifi binini no kuvuga wumvise ngo umushefu kanaka yagiye akenshi yumve yuko ari operation ya Blackwater bitavuze ngo waza nshobora kwa bikora canke FDNB oya uburyo uyu munyarwanda yishwemwo d'abord nawe urashobora ugerageze kubyumvira n'uburyo novuga burenze cyane gose
burebure cyane Uburyo rwose burimo ibiharuro byinshi. byinshi. D'abord kuba baramenye yuko iyi cortege ivuye mu Rwanda yinjiye Goma, ivuye Goma igiye Mweso, d'abord umva ko hakoze amakuru y'iperereza menshi cyane kandi iperereza ryo ku rwego rwo hejuru. Na rufate kugira ngo bamenye ni bande bari muri zya cortege, bariko berekeza hehe, bagana hehe, bajanwe ni voilà, urumva yuko ni ibintu byo ku rwego rwo hejuru. So rero yararashwe kandi ntiyarashwe n'amasasu n'amabombe, hakoze drone niyo yashoboye kugira iki kurasa ijya cortege. Ugerageje kuraba zya foto berekana uburyo barashemo, nivyo nagomba kwerekana bona journaliste. Donc drone niyo yakoze iyo operation, baraturira ijya cortege nusurinyoke n'ijya modoka yarimwo uyu mu chef cyangwa se mu officier supérieur wa RDF nawe agendamwo. Nukuvuga abari muri jya cortege bose nta numwe yashoboye kugira iki. Yes, igituma mvuze yuko ijya ari operation ku buryo bwo hejuru, abakoze operation baratanze n'amafoto bagiye bafasha yo kwerekana yuko akazi bagakoze, mission yakoretse, sivyo? Kumbe nta wamenya nimba batarakora operation hari amafoto yafashwe, ntabwo yashoboye gushirwa ku mbuga ngurukana zitandukanye. Mugabe inyuma operation barafasha amafoto kwerekana yuko bashitse ku ntego. So bijya rero birashaka no gusobanura yuko kumbure ababahaye mission babasabye preuve. Nimutubwire uko mwarashe gusa ivyo kubyumva basho no kurasa ubusa ibyo mukarasa, mugabe mutwereke icemezo cyuko operation yakoretse kandi avec 6. Dore amafoto mwari yabonye abatandukanye, kumbure batayabonye journaliste arashobora kuza kuyabasangiza mu magroupe yacu. Ariko mwumve yuko hajya ku butaka bwa Kongo mu by'ukuri ntabwo biriko biroroha. Izi ntambara ntabwo ziriko zirarangira vuba. Ibimenyetso by'uko izi ntambara zigitutumba, mbese wanashaka bisa nk'aho zigitangura, ni byinshi cyane gose kandi ku mpande zose bwana journaliste. Urakoze cyane bwana Musanguzi kubijanye niyo operation yabereye ngaha muri Mweso neza muri Masisi. Abantu benshi bariko baratubaza ibijanye n'ijya operation, ariko nizera yuko mwashoboye kuronka umuco kandi ukwiye wibijanye n'abana basirikare. Umwe mu chef wa RDF yarahasize ubuzima ndetse n'abamucungiye ubuzima bose. Urumva yuko atanumwe yashoboye kurenga ambushi, novuga yuko bakubiswe ku buryo budasanzwe ndetse bakubiswe n'igitero gituruka hejuru, ndavuga aya bombardement aérien. Nuko bwana Musanguzi tukiri ngaha muri Masisi haravugwa imigwano idasanzwe mu buce bugera kuri 6. Kumbure abaratubwira ingene yuko abene yiwe bariko baratubwira yuko umuriro uri kuraka muri ubuce bwana Musanguzi. Turagomba dufashe utwerekeze muri buno buce, tubwire ubu buce ni ubuhe, bimeze gute, eske ni bande bagavye ibitero, imigwano irikiragenda gute? Urakoze cyane bwana journalist kuri kino kibazo. Byatanguye kuvuga ngo mu masaha gatondo yuko ubuce bwose burimo inyeshamba muri Masisi bwazindutse buriko buraraswa na coalition ya FARDC. Ahantu uvuga nka Showa, Mulu, Busoro, Ngesha, Bulola, Lowashi, aha hose hazindutse hari imigwano ikomeye cyane gose, aho ari Wazalendo yagabye ibitero ku birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda ziri muri tuno duce duhejeje kuvuga. Amakuru dufite bwana journaliste aremeza yuko byari bitero bikomeye cyane gose kandi binaremereye, ariko kandi no ku rundi ruhande bisa nkaho n'inyeshamba zoba zari ziteguye, kuko ibitero byazindutse biba byashikanye ku muhingamo hakiri ugwamo rw'amasasu. Nukuvuga aba Wazalendo ntabwo bari bwashobore kwirukana zijyanyishamba mu bujya buce zirimwo, usibye ko n'izinyeshamba zitari bwashobore gusubiza inyuma aba Wazalendo. Biboneke ko rero nkuko namakuru abyemeza aturuka hano muri buno buce butandukanye, abene gihugu kubera ubwoba abenshi bashoboye kandi kongera guta izabo, bariruka barahunga biturutse kugwamo rw'amasasu bariko ravugira muri buno buce butandukanye. Aho mbere banavuga yuko bajuragiritse baburiyo baja niyo bava, kuko amasasu yavugira mu mpande zitandukanye. Ntibajijya bumva amasasu bagaruka hino bakumva amasasu, donc
impande nka zose zariko ziravugwamwo amasasu. So, ibi rero bwana journaliste ni bimwe nakubwira yuko kwiyumvisha yuko intambara ziba ziko zirahera hano mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo ko bari kwenda cyane gose kabone ko nibiganiro cyangwa se nivyo bari kuja gusinya idoha bisa n'ivyahagaritswe bavye muri tariki 21 ariko kandi navyo ntawo vyizira kuko icatumye vyimugwa vyunguruzwa kirashobora kuzotuma kandi binunguruzwa kandi wanashaka ico no kubwira bwana journaliste nuko kuba Wazalendo baciye bashusha novuga urugamba bakarasa bikomeye ku birindiro by'izinyeshamba hano muri Masisi ni muri hano mbere yo gushaka kwemeza inyeshamba sibyo bazumvishe ko zigomba gusinya byanka byakunda sizo zanse kujidoho uyu munsi ni Chirombo yanse mugabo no fete ko Chirombo yanse nuko hari ivyo ku ruhande rw'inyeshamba bataratunganya ngira ngo bamwe n'abandi barabizi nuko Chirombo yarahera arengwa yuko batazopfa bashize umukono ku masezerano y'amahoro tanke intambara zikibandanya tanke abakongomani bacicwa tanke abakongomani bagirwa buhongo so ibi ni byatumye Chirombo arahera arengwa yuko atazopfa bashize umukono ku masezerano y'amahoro. Ikindi kandi no kumenyesha bwana journaliste nuko Chirombo nkamo yohirahira agashira umukono ku masezerano ndabibonamwo yuko ko bari kugira iki gukomeza yishira mu gatego mu kagozi twarabyerekanye betangabo byinshi yuko zino nyeshamba zikoresha piyo y'ibiganiro mu gihe zabonye ziri muri position de faiblesse sivyo suko bakunda mahoro si nuko banayakeneye cyane gose kubgabo kuva ku butaka bwa Kongo ni esheke ikomeye cyane gose n'uruhombo runini niyo mpamvu bakomeza kurondera ibyo no kwita ama obstacle bakomeza kunaniza parti bahangaye ndavuga urande rwa FARDC kugira ngo nivyitwe yuko aribo babi donc inyeshamba zigerageza kwiyeza mu gushaka guta muri infraction FARDC biboneka ko menga FARDC nibo babi bobo biyeze ntibashobore kugira iki kugaragara ko amakosa nk'ubu Chirombo niwe yanse ko baja gusinya bashikido amasezerano abatabikurikirana bashobora guca bibaza yuko leta ya Kongo ariyo iri nyamanyanga bashaka guca bibaza yuko leta ya Kongo ariyo iri donc idashaka amahoro idakunda abene gihugu bayo mugabo ababizi ababikurikiranira hafi barazi neza yuko udashaka amahoro wariwe baramuzi uwanse gushira mu ngiro mwe n'ibindi baramuzi so niyo mpamvu rero bwana journaliste leta ya Kongo itagomba kuzerinze itagomba kuguma yiteze igisubizo c'ikibazo mu biganiro ubundi biganiro mu byukuri ni byiza mugabo kuganira n'izinyeshamba ni just gutakaza umwanya cyane gose hari umutama akunda kumbwira ijambo rikomeye cyane gose akunda kuvuga ngo zijyanyeshamba ururimi zumva n'urusasu inyeshamba ururimi zumva n'urusasu kuja mu biganiro no gutakaza umwanya nibazira se barabe yuko ivyo bazibwiza zose zitavyumviriza haro Chirombo Lofeti kaguma atakaza umwanya aja Doha aja muri Amerika tanto agiye mu Faransa abari ko arazitezurira nazishusha amabombe sanduti zinyeshamba zonyine ubwazo zirikura mu bibanza zirimwo atabindi biganiro banze kujamo no kurakoze hari ikintu waruvuze ngo ibijanye n'amasezerano reka byo tuvite ko Wazalendo by'amasezerano itabiraba aya ma operation tubona yakoze mu ubu buci ku munsi wejo ho yari yamenyesheje yuko ibiganiro bitabaraba bazokomeza ama operation ndetse n'intambara nizihera bazobakurikira kugeza ikiganiro urumva rero Wazalendo ntabwo yeriki ibiganiro ntinabyumva ikigira ati nafunza amazi erega bona journaliste nuko kumbure bamwe n'abandi tutabikurikirana Wazalendo bafise ishavu sinzi wowe mu biganiro by'idoha haraho wigeze umva bavuga Wazalendo wapi ntana hamwe ibiganiro by'i Washington haraho wigeze umva bavuga Wazalendo ntaho bavuga alors abazendo bari ku kivi bibandaniza ikivi cyabo kumbure
hari naho buzoza gusanga aribo bahindutse abasoveri ba Kongo niyo bakora nice over exactement biraboneka ariko bwana musango tukiri ku byo nyene by'amasezerano wavuze uburyo Kisekedi ari karabajya sini muri make uburyo atari karagaragara mu biganiro baranavuze yuko atanumwe yigeze aronka mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ho baharagiye intumwa nubwo bitamenyekanye cyane nizihe ngufu cyangwa niki kintu ubona donc cyosha Kisekedi kutitabira bino biganiro cyane bo Kisekedi yaramaze kubivuga neza bona journaliste yaravuze ko ikibazo cyaheze cya Kongo sivyo ahabwo nuvuga ko yaciye mu makanda y'ivyo Trump yavuze Trump yavuze ko ikibazo cya Kongo yagitoreye umuti Kisekedi na mu ndwi iheze n'imbatandwi hirya aho yari muri Brazil nawe yabwiye ba diaspora yuko ikibazo cya Kongo cyaheze kandi mu byukuri cyaraheze mu nzira ikiganiro cyaraheze hasigaye yuko hubahirizwa ivyo basezeranye ariko nibarasinya Chiromba avuga gute impamvu avuga ko cyaheze ni kubera iki wavuga ati twasezeranye yuko u Rwanda rukuri ingabo zabo ku butaka bwa Kongo nizakuraho ingabo ku butaka bwa Kongo turasinya amasezerano kuko amahoro azoba yabonetse aho yashatse kugaragaza yuko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo yuko arizo ntambamyi y'amahoro muri Kongo bivuze ngo ingabo z'u Rwanda nizava ku butaka bwa Kongo amahoro azabonetse muri Kongo nibyo yavuze ati rero ikibazo twagejeje nihubahirizwa amasezerano sefini ikibazo kizoba cavuye mu ngiro canke nitwonavuga yuko ituma Kisekedi karakora bino bintu canke aravuga bino bintu yijigikiye so kuneka arakoresha zino ndega barasa akabona yuko azobirangiza ariko arabarasa ivyo sinibaza yuko ariyo nzira Kisekedi yoba yishime canke yishimirije kuko ndahamya yuko Chirombo ahagurukije inguvu no kuba akoresheje ubushobozi afise bwa gisirikare ijya ntambara ntandwi zibiri yohera ntandwi zibiri yomara ijya ntambara akoresheje inguvu za gisirikare afise ntandwi zibiri ijya ntambara yomara ku butaka bwa Kongo mugabo nkuko yabivuze Chirombo yavuze ngo singomba gutorera bino bibazo umuti hamwe nyuma y'umwaka umwe 2-3 bice bigaruka kandi nkeneye kubirandurana n'imizi ku buryo bino bibazo bitazopfa bigarutse ku butaka bwa Kongo so bivuze ngo Chirombo nkamwe barasaba kiruka bongera mu Rwanda bosubira bakirema nyuma y'igihe bakagaruka mugabo bona journaliste kintu ngiye kukubwira ucumbe ni wahangana n'umuntu nimwagwana n'umuntu numukubite kabisa ngo umuneshe cyangwa nabagukubite ngagusekeze azoguma agaruka mugabo no mukubita kabisa cyangwa akagukubita akakumvisha mukicara akavuga ati nukuri umugabo wankubise umbabaye ndizosubira aho uzoba umunesheje bye niyo ntambara yanyu izobiheze sivyo tanke rero Chirombo atarabarasa ngo abumvishe hama bicare bavuge bati nukuri wadukubise ntituzopfa dusubiye kuvogera ku butaka bwa Kongo twemeye aho intambara ku butaka bwa Kongo iracahari canke ngo bamukubite Chirombo avuga ati nukuri mwambabaje mumbabarire mubabarire n'abakongomani ni ivyo mushaka byose ngibi ndavyemeye babishiye mu masezerano amahoro ntazopfa abonetse ku butaka bwa Kongo niyo mpamvu Chirombo n'ubwo barasa kabemeza bisaba ko abafata yamaze kubakubita fresh akabasinyisha nimuze musubire bagasinya pe ariko bwana musisangozi ibintu je mbona umengo biragoye ukuntu gute Chirombo tugerageje kwa zino ntambara bisa nuko yasananiwe hariho abantu baboneka n'abandi bataboneka aho bose basananiye Chirombo kubarandura umva bizomworoha journaliste umbabanda gutiza karuro gatoya ku Rwanda n'u Burundi sivyo buriya ngira ngo warabwiye abadukurikirana yuko les FDLR bandikiye Trump bandikiye bijya bihugu biriko birajwa mediation hagati ya Kongo n'u Rwanda bivuga ko byagerageje kwinginga Kigali kugira ngo baganire Kigali iranga rero nikomeza kunana wacha bagira iki bacha bayirasa sivyo ni kubera yuko nta masezerano yahabaye entre Kigali na FDLR
FDLR yemereye yuko yakubiswe yatose hama bwo ati ntituzapfa dusubire no kwimvira ku Rwanda ego nta masezerano yabaye Kagame yarabarashe barahunga nivyo mugabo ntiyabafashe ngo ababohe ababwira ati sinyanga hamwe mbere ko ndabadoze ko mutazosubira sivyo niyo mpamvu bariko baragira iki bavyira umutwe ego fin tanke baticaye hamwe ngo baganire bemeye ati twarakubiswe tuhabarire tugume mu gihugu mugabo bigende neza fin bazogaruka kuri aso Rwanda ivyo uvyumve even barashobora kutaza ari FDLR bakaza mu rindi zina mugabo niye b'abanyarwanda birukanwa na FPR Inkotanyi ndagwakaruka akandi karokoroshi ku Burundi imihari yagwanya leta y'u Burundi CNDD FDD paripeho tu FNL sivyo bararashe leta bararasana leta haragiraho leta ivuga iti ndiko ndaba inguvu abaroberi bafise sivyo sinoguma nshira abene gihugu mu kangaratete umwanya barashobora kundasa reka basi nce bugufi tuganire kijya gihe ariko byari byumvikana gute paripeho tu FNL yacariga kubita abandi nabo rega bari bayisanani inga gato nivyo ngomba ndakwereke sivyo ego leta ikigiriki iravuga ati reka twicare hamwe tuganire baricaye hamwe bagira amasezerano sivyo kumbura amasezerano yagiriwe yarusha muri Tanzania yatumye turonka ibwizwa shingiro na nubu nuvuga ko ritumye uburundi buba ubwo buri uyu munsi sivyo tugaruke hano hantu tanke leta itari bwemere ko bicarana n'abaparipeho tu FNL canke CNDD FDD hama intambara za hato na hato mu mitandukanye mu mihinga itandukanye abasirikare ba leta n'abaroberi bamizamo wanashaka nigihe bano baroberi batari bwaronka inguvu zo gutena mu gihugu barasabi basubira muri Kongo abandi bakarasasura muri Tanzania sivyo leta yari kuri menace yego wumve ngo magingo nayo nubwo ijya leta itari kwemera ibiganiro ikaba kumbe yari ikomeje abaroberi bakibaho kirasana nta mahoro twatoronka mu Burundi ijya leta byari bigoye ko yemera kwihakana bijya biganiro kubera iki byari bigoreye he uri kuraraswa n'ibiroberi bibi leta ni leta ikintu cyumve hajya na M23 nubwo ikarakaza nishobora kuba yonesha leta ya Kongo nubwo ifashwe mu mugongo na Amerika n'ubwongereza n'ubufaransa n'ibigitusa wera turayizi wewe ndabizi ariko leta c'est un monstre ibaze nkiyaba muri Kongo hari ubundi muhari umeze nka M23 uno musi tubona ego M23 ni coalition y'abantu benshi akacaba ubundi muhari menace ntibirenza mbenda kubaza ikibazo kimwe cyagihe leta yahangana na paripeho tu FNL na CNDD FDD yarifashe umugongo nabandi sindabizi pe Ubuganda bwari nyuma ya leta u Rwanda rwari nyuma ya leta byategerezwa apana kuba kubinyuma gusa baratanga n'abasirikare baza guhangana niyo mihari y'abaroberi je ndibuka ibi nivyo nibonera amaso wanje je narabonye Kagame en personne il est venu n'abasirikare mu Itenga bagaze hejuru kwa Busigo Kagame en personne barekurira ibintu kwa Busigo reka abasirikare b'u Bugande ils sont venus namateka menshi ntovugira hano kuri ekra namateka reka nabyo so rero hinge gato ndashiki hano rero mu Rwanda ne pensez pas que bafise amahoro wapi tanke hari umuntu nyuma y'igihugu avuga ati mutemeye ko tuganira je viens ndaje ndabarase wumve ngo iyi myaka 30 heza nyuma y'igihugu ntiyicaye nawe yakarondera ingene yikomeza nka kumwe nawe bikomeza bakiri mu ishamba ibi rero ntiwumve yuko Kagame nabiyo batekanye irane dememero kwa Tshisekedi nibyo ndakubwira tuzobigaruka ko ico iganiro tuzokiza Chirombo rero nubwo yobarasa bakiruka atabafashe ngo ababohe abasinyishe babajya bananga yivuza nabandi sinya yuko mwamenje mutazopfa musubiye nta mahoro muri Kongo hari wapi ntayo
n'amahoro nuko bimeze nuko atabiganiro bihabaye ngo basinye bemere ntigikunda nuko reka turangize hano makuru yacu ariko ntugenda tutayaze kubiko birabera nyine ngaha mu gisagara kiri muri Mweso aho bivugwa yuko abajene benshi bariko baranyuruzwa abamwe baburi birengero ndetse bikagirizwa zino nyeshamba bwana Musanguzi ashaka kutubwira uko bimeze ndazi yuko abene gihugu bo ngaha babashiye gusangiza ubutumwa bw'ingene situation zifashe aha muri Mweso bwana journaliste muri Mweso nimba atari Nyamweso sindavyibuka neza menga ni muri Mweso gusa ni muri Masisi ni mutetora Masisi menga ni Nyamweso ibintu nk'ivyo sinibuka neza abene gihugu baho sinzi haro twaganiriye n'umukobwa yambwiye ngo twebwe ngo aba brother ntukibabona abahungu baturesha ntukibabona baraburi ngo bari muri couvert bo akabigatunga nkakeza bwana journaliste abasore cyane bariko baraburirwa irengero miyabaga bahindutse amaboro mugabo ntibitangaje kubera ko nuvuga ko hano muri Nyamweso niho byatevye kuba mu yindi mishi itandukanye ya Kongo za Goma za Rucuro za Bukavu barakinyereko kabisa aho abasore baho baguma bashimutwa bakaburirwa irengero bikaze kugaragara mu nyuma yuko batwagwa mu kiroberi ku nguvu ntazino nyeshamba naro muri Mweso niko bimeze amakuru dufise nuko abene gihugu baho surtout abasore ubu ntibakigaragara ntibakiboneka baguma mu makuvere baguma binegeza akubera yuko bafashe nta kuzuyaza baca bamushimuta akaburirwa irengero ibi rero bona journaliste abatware ba hano muri Nyamweso muri Mweso nabo biri kubavuga ko barabigiramo uruhara kugira ngo bashobore kuraba ko bakiza agatwe kabo kuko izi nyeshamba ziko zirabakoresha cyane gose mu kuja kurondera imihana bazirimwo imisore donc imisore ishoboye imisore kibasha kugira ngo bashobore kugira iki kubatwara muri iyi mihari yabo bashobore kugira iki kongera kuduza inguvu kabone yuko abawazende nabo batoroheye zino nyeshamba ibi twarabivuze n'ubwo ngo nabibwire abantu bo muri Mweso abo twavuganye nabibabwiye n'ubu abo tutavuganye bavyumviriyeho muri ko mwanka kuja kwinjira mu gisirikare ca Wazalendo ariko mwanka kuja kwifasha na Wazalendo kandi nta kibazo bisaba gukora na cahehe wapi ni kubishaka gusa mugabo abenshi muri ko mwisanga muri ko muraja kurasana na bene wanyu mutabikunze ibintu twaze tubivuga muri za Bukavu na muri ko mwanka kuja kwifatanya na Wazalendo mugabo muzokwisanga muri ko murarasana na bene wanyu kuko barabashimuta bakabatwara muri M23 aba M23 ntibatinya kubashira ku mafront ku mirongo y'imbere kandi atani imyitozo ihagije muba mwarahawe aloke Wazalendo bobo ababinjira gushasha ntibapfa kuja ku mirongo y'urugamba babashira mu myitozo ikomeye aba mbere wanashaka abenshi baca babashira hehe mu buce Wazalendo yigaruriye donc bakahacunga banacunzwe nabo rero bakagomba guca ubwenge bugurura amaso abone yuko baragiramiye mu bisanga ingwe yaramaze kubinjirana ntimugomba kuyihunga mugomba guhagarara amagabo mugahangana n'iyo ngwe no kuba Musanguzi tuyazi ibintu byinshi kandi bitari bike ndabona n'amasaha ari karegira kure kumbore urabona ko amasaha ageze kure reka ndagize ndagushimira cyane urakoze cyane bwana journaliste kandi ndagushimire cyo dushimira n'ababanye natwe muri kino kiganiro nuko kandi ndabashimire cyane ndanabifuza ijoro ryiza kumbure tuzohura mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo bye bye